ndabaramukije mwese nezere ko muri abo meze neza ahanje ndakomeye meze neza ndashimira kuri uyu munsi ndabahaye ikaze tugiye kurabira hamwe ibintu bitandatu bishobora gutuma udashika ku iterambere wari wifuje. Amazina yanjye nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne YouTube yanjye nitwa Apo Business. Karibu cyane. Ikintu ca mbere gishobora gutuma udashika ku iterambere cyangwa ukarishikako watevye kwicuza ni ikintu kibi. Uze wamwe wirinda kwicuza kuvuga ngo iyo menya nari gukora ibintu n'ibi ngo none ngo sinamenye. Uze wirinde kwicuza ni bibi, ntaho bishikana umuntu kiretse kugutera ingorane muri wewe kumva ko hari ivyo wari utakoze none kugira ingaruka mbi muri kazoza kawe ugasanga uriko uraregreta. Uzema wamwe wirinda regret igihe cose ntuzorogrete. Rero kwicuza ni ikintu kibi, ugasanga hari ivyo wari gukora kera wagumye wiyumvira kubikora ariko ntiwabikoze, ukaguma uvuga ngo nzobikora ejo, nzobikora hirya y'ejo, nzobikora mu mwaka uza, nzobikora mu myaka ibiri. Ugasanga ubuzima bwawe urinze ubuheza wamuvuga nzobukora, ugasanga hageze igihe wari warapanze gukora ukibasha kubikora ugaca uvuga ngo iyo menya nariko nakoze bino bintu. Uze wirinde kuzishuza mu buzima bwawe. Ikindi ca kabiri wokwirinda, ntuzorindire igihe ciza uvuge ngo kugira muri kino kintu ngo nzobanza ngo ndondere ibintu. Nimba ugomba kudandaza ugatangura kurondera ikibanza kizimvye, kurondera abakozi benshi, kurondera ivyangombwa vyinshi bikenewe kugira utangure, ugasanga winjiye mu madepanse menshi utaratangura gukora. Banza utanguze bikufise, urabe utangure uri umwe, niwabona biriko biravansa bukebuke biriko biratera imbere uzoheza ushiremo uwundi muntu umwe muri babiri. Nivyabana bitera imbere uzoheza wongereze muri batatu, ariko wirinde gutangura kurondera ibintu vyinshi kugira utange umugambi urehe kurondera amadepanse menshi yo mu ntango kuko bishobora kuguhoza utaranakora. Rero ntuzorindire ngo hari igihe ciza utangura gukora ikintu iri ya padobomo. Tangura unyene avec bike ufise ukuri ikibanza bikwiranye n'uburyo bukebuke. Uzoheza uraba ukuntu uzaraba ukuntu bobiteza imbere, uraba ukuntu wongeramwo abakozi mbara udandazwa, ariko nturindire igihe ciza co gutangura. Igihe ciza n'ubunyene, nturindire ikindi gihe atari c'ubunyene. Ntuzorindire ngo hari igihe ciza uzotanguriramo, tangura ubunyene bizoza biragenda neza bukebuke. Ikindi ca gatatu wokwirinda, uze wirinde kuba umurorerezi. Éviter d'être le spectateur. Tangura nawe reka kwamura abandi bantu ubara ivyo bakora kandi ari wowe ubikora. Ushobora kubona hari umutiktoker afise talent nk'iwawe akama ariko arakora nawe ukaja kumurorera. Ugasanga abantu kuri Instagram bakoresha ibintu nawe ushobora kuronka ukama uriko urabarorera vyonyene. Tangura nawe ukore, reka kurorera abandi bantu. Nimba ubona hari ico ushobora gukora ugasanga afise n'uburyo ikintu wamuja gushorera abandi bantu nabo nabo gikora, nawe tangura ukore, reka kuba umurorerezi w'abandi bantu bariko barakora ibintu. Nawe kora, wirinde kwama ushorera abandi bantu ibintu nawe ushoboye gukora. Ibintu nawe usanga ukaraba abandi bantu bari filime ukaza kugumura aba filime abanaka, nawe urafise tara yo kugira filime iwawe canke nawe ushobora kuja kuraba ujamo ugasanga nawe ukina amafilime mwiza. Reka kumurorerezi, gerageza nimba hari ico ushobora gukora, gerageza nawe ukore. Nimba ari kuri TikTok, nimba ari kuri Instagram, nimba ari YouTube, ukabona hari ingabire ufise wovyaza umusaruro, yivyaza umusaruro. Ureke kwama uraba nawe urorera abandi bantu bandi. Ikindi ca kane utokora, ntuzoyibagize internet. Ibihe tugezemwo internet igeze kure. Abantu benshi ubundi kugira batera imbere barakoresha internet. Nimba ari umudandaza arashaka gushira ibintu kuri page Facebook, kuri YouTube, kuri Instagram, kuri TikTok, bakagira publicité. Ugasanga yungutse abakiriya batagira uko bangana mu mwanya mutoya. Wowe nawe ugasanga mukora ibintu bimwe mubigira witaho internet. Ugasanga wamurindire mu muntu bazoza asange ngaha, wewe mwenye yuko gutera imbere kwiwawe kuzosigara kuri inyuma. Aujourd'hui le monde avance avec la technologie, ibintu bihinduka vyihuse, bitera imbere vyihuse.
wewe rero ntuzorindire ngo je ngo internet ngo sinzi ngo ntacingiye ngo je no kwigira kuri WhatsApp ngo kwigira kuri Facebook ngo nkasamara bikaba biraheze nimbuja kuri TikTok naho nyene nurabe mbega TikTok ikora gute eske TikTok ko fonction ko urabe ni gute mbega nanje nokorera kuri TikTok nkasanga inteje imbere aba ari ico nyene atari gusamara vyonyene. Ikindi ca gatanu wokorera ko ntuze wumvirize amajambo y'abandi bantu, amajambo bavuga kuri wewe, abo mubana, abo muvukana, societe ubayemo. Ntuze wumvirize amajambo kuvuga ushaka gutanguza umugambi kanaka bagakukritika ngo none koko nawe ariko akora ibi ngo niba bikoze wenyene ngo ntawe ngiye bwabikore ngaha ngo none bazava babishobora. Ntuze wumvirize abantu bakritika ico ukora, nimba ari ubudanza bwawe uriko urakora, nimba ari urimi uriko urakora, nimba ari ikindi kintu urakora n'inyigisho utanga. Ntuzorame ibintu bavuga kuri wewe, ibintu bavuga kuri business wawe, uyikore iyo business nimba uyivamo, ico kintu uriko urakora nimba uciyuvamo, kibandanye ugipangira intumbero, ushiraho objectif ugomba gushikako, uvize kure, urabe ugifate mu myaka ya kure, ugumeko. Ntuzorame ibintu abantu bavuga kuri business wawe cyangwa bavuga kuri wewe ngo have uvuga ngo ndahagaritse ngo sanze bariko bavuga gutyo, ivyo ntuzobiraba. Ikindi ca gatandatu arico cyane wakorerako mu byo ukora, ntuze witeye amahera cyane. Amahera ni ikintu gikomeye atuma tubaho, amahera dushikana aho dushaka duteze intambwe, ariko ntuze witeye amahera cyane. Nimba ari inyigisho utanga, nimba ari ibintu ukora, nimba ari akazi ukora bakaguhamagara mukavugana amahera, dufate nk'akaba nimba ari umuntu aguhamagaye umusigira isima inzu yiwe, ku mahera mwavugana niwabona bishoboka uze wongereko, ubigire vyiza gusubiza umwari mwavugana. Uwo muntu azovuga ati uyu mukozi ni karuhariwe, nzokwama namutumyeko, nzomurangira n'abandi. Ntuze witeye amahera cyane, kora ibintu vyiza, ibintu bifise karite, ibintu bitosoye, ibintu bimeze neza, amahera azokurikira. Nimba ukora kuri Facebook akaba ari inyigisho watangira, tanga inyigisho zifise karite, inyigisho zitanga, inyigisho abantu bashima, bukebuka amahera azoza azokurikira izo nyigisho nyene. Muga ntuzotangure kwita amahera hakiri kare kuko wava usanga udashitse ku ntumbero wari wihaye. Ndabashimiye cyane. Ivyo ni ibintu bitandatu wogerageza ugakorerako. Ndabashimiye cyane kubana nanje, nahawe kuraba ivyo bintu meje kubwira. Mutibagira gusonda kuri sabone, birafasha, ntaco bitwara, ni ku buntu, ariko ndatera intege, tuzosubira. Murakoze cyane.